Hello guys, bite ni sawa murakomeye. Ndikumwe n'umusore nga bamwita Future. Mu myaka iri imbere nzoba narashaje nibazo wari sati w'ico gihe. Nkuko kera hariho ba Chancho, ba Kidumu ariko no musare ba sati. So I'm happy kuba ndi live kuri no mwanya. Mpagaze kuri La Costa Beach. La Costa Beach kundafata kamwe tu. Tagiye cyane ko bandi kumwe n'ababoss banje. Hereye ndabashimire kumanuro bagumye bampa kwirinda beef, kwirinda abantu bose banchukora, kwirinda abantu bose bamvuga nabi, kuvyirengagiza. Ya byinshi mu byo mwambwiye byaranyubase cyane. Nasanze ndiko ndagenda ndunguka ubundi bwenge mu mutwe kandi ndabashimiye cyane aho muri mwese. Ariko rero avec tout le respect tugira ko bantu ari abantu biboneka neza yuko badatahura yuko twebwe turi future, tutari future, abandi bari future like this guy. Nibo Burundi bwesho. Ntibatahura yuko umwanya wabo wagiye. So, abanicaye ngandi kundiyumvira what? Ikintu cyabaye kuri mutama wacu Kidumu. Kidumu aho uri hose uri muzee wacu turakubaha. Turakwemera cyane kandi waratuboneye izuba. Ni nkuko hariho video uzobona ndiko ndavuga nti Big Fizzo you are my brother. Uzoyibona iyo bashavuye cyane bashabashira ku ma Facebook. Niyo habaye ikintu kibashavuza. Bashabashira ku ma Facebook. You are my brother. Waranchira inzira ndiko ndavuga ivyo byose. Uzobibona nimba utarabona iyo video irahari. Hanyuma ugasanga munyu muri kurubaha abantu batakuba. Kubaha abantu batabona the meaning yawe kuba uri ngaha kwisi kuri no meaning yo kuba ububaha. Meaning yo kuba umuntu w'Imana ngo baguha agaciro. Okay? Sasa ndashaka kuvuga ikintu. Mzee Kidumu ni address kuri we mzee wacu twemera mutama wacu respect kwanza. Sasa imyaka yaragiye uzomenye. Ko imyaka yagiye kandi yindi nagaruka. Abafana banje bari baranyankiye bati ntidushaka kubona mu mabifu ariko mubona ibintu biriko biraba nyewe ko badusuzugura. Mzee yaragiye ku radio avuga ati abapeti buno minsi nta kintu barimo mzee warose connection. Uronye imyaka myinshi uri muri game. Ntacyo watumariye. Gushika no munsi nta na label yawe. Nta na kimwe chiwawe. Mzee wetu Kidumu. Sasa tufanye aje mzee? Tukuheshimu wae, tukubebe kwa mgongo, watu wataka tuheshimie aje. Tuwabebe kwa mgongo. Tufanye nini? Tufanye nini basi ili mungu kama tunawaheshimia wazee wetu. Lakini hamtaki kutuheshimia. Kila siku mudashaze kutukubaha, natwe ntituzobubaha. Wallahi. Sasa mzee, wewe wavuze ngo abapeti buno minsi ntaki na ndira Costa. Dusabe mama La Costa, change papa La Costa. Aduhe battle je now. Tukoresho. Turabo uko mu wundi. Zaneza live zao. Turabo uko mu wundi. Wewe ubuze. Muzanire wa muhungu wawe. Kandi nzi ko ari we yakubeshe. Wa muhungu wawe. Wa wundi wavyaye. Ndizi ko yakubeshe ngo ugende uvuge biri. Twese twarabubaha ariko ntabwo mwiyubashe kugira ngo tububahe. Ntabwo mwatweretse karorero keza. Ndashaka battle. Wewe ubuze. Muzanire wa muhungu wawe mu bushirano kugira ngo mutugwanye. Wa muhungu wawe mugani wa wundi. Ndahari amana Costa ari ngaha. Abarundi baravyumva. Batahura akazi tubakorera muri no myaka kuko muraba legend baze. Murekira abana bakore. Ndabivuze kabisa kandi ntababaye n'umutima wanje wose. Acha watoto watumike. Hamkufanyaga kitu. Na mwanataka mie satibi. Muze tugire battle. Nasema hivi ukikosekana wewe mzee.
kandi abafana mumbabarire nimuve ngo nataye indero urabona ko baguma badutera indero urabona ko atari twebwe baguma badusuzugura ngo turabejo ngo iki niki sasa tufanyaje abantu barazi ukuri ndisuri ko ari majorite ihoze ari kwizukuri. Thank you. Urakoze cyane. Bato ihabe habuze Kidumu haboneke Farias wa mwana wiwe. Battles is simple. Battle irasanzwe cyane. Iyi ni music ni entertainment nta gwango rurimo nta gwango. Thank you so much. Get.